kuri uno munsi uri hejuru igenekerezo rya 22 Nyakanga umwaka w'2022 umugwi w'igihugu ujejwe gukurikiranira hafi ibijanye n'inyonko yo mu kiyaya ca Rift wakoranye urihweza ukuntu iyo ngwara iriko yitwara hano mu gihugu cacu, ukaba wasanze ibikorwa biriko birakogwa mu ntara zitandukanye vyo kurwanya ico kiza biriko bigenda neza cyane. Ukaba uwo mugwi wabonye ko ico kiza casubiye inyuma bimwe biboneka yuko inka zigwaye n'izandura zagabanutse ku rugero rushimishije. Kuri ivyo uwo mugwi w'igihugu ukaba ufashe ingingo zikurikira: kugurura amasoko na cane mu ntara hagati, yuko ubu ibitungwa birekuriwe kudandazwa mu ntara hagati ariko zitarenze imbibe z'intara. Ingingo igira kabiri, yuko hagiye kubandanya ibikorwa vyo gukurikirana ibiharuro bijanye nuko iyo ngwara iriko iritwara kugira ngo aho bibonetse igwanywe hakiri kare kandi n'ingingo zikenewe zifatwe mu maguru masha. Ubugira gatatu, ku bitungwa bigiye korogwa biguzwe kugira ngo bije korogwa, uwo mugwi w'igihugu wabonye ko hategerezwa kubaho isuzumwa imbere yuko ziva mu ntara zijanwa mu yindi. Ivyo bitungwa rero bikaba bizoca bitwagwa mu mamodoka. Ayo mamodoka akaba ategerezwa kuba afise urupapuro ruzirekurira kuva mu ntara zija mu yindi, rutanzwe n'uburongoye ibiro bijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara zivuyemo. Ivyo bitungwa kandi bikaba bizoherekezwa n'igipolisi. Ingingo igira kane, ku bitungwa biguzwe hanze kugira ngo bize mu gihugu, vyaba ibija korogwa canke ibije kubagwa, bitegerezwa guca mu kibanza c'isuzumiro arico bita karantene, ubwo nyene bicinjira mu gihugu kugira ngo bisuzumwe. Ingingo igira gatanu, hagiye kubandanya isekeza ryo gukingira ibitungwa mu gihugu cose, na cane aho hazoba hibonekeje ko iyo ngwara ihari, ko hariho ibitungwa biriko birandura. Ivyo bikaba bizoza birakogwa ubwo nyene bikigaragara ibimenyetso vy'iyo ngwara kugira ngo iyo ngwara tubandanye kuyirandurana n'imizi hano mu gihugu cacu. Murakoze.